ndamanutse ngo mbadugane. Igicumuro carinjiye mu isi kirayitabagaza, ingene isi yavumwe, ingene umugore azogira ububabare, ingene umugabo azogira umuruho, ingene isi izomera amahwa n'imitovu. Ivyo byose ni inkwirikizi z'igicumuro cinjiye mu isi kigatuma ibintu byose bidabangana, mbere bitabagara, urukundo rukabura, ubumwe bukahava, gushikaho abantu basigara buzuyemwo ikibi n'ububisha. Musomye ikigabane ca 6 c'igitabo c'amamuko bavuga ngo umukama yaraje asanga ku isi umuntu asigaye yiyumvira ibitaroranye kuva izuba riserutse gushika izuba rirenge. Ikibi rero carinjiye mu isi kubera igicumuro, none bizoguma gutyo haba namba, kuko Imana ntiyigera iheba umuntu. Iki gisomwa nico kitwumvisha ingene Imana yafashe ingingo yo gukiza umuntu. Igitabo c'ihunguka ikigabane ca 3 kuva karongo ka mbere gushika ku 14. Ihunguka ikigabane ca 3 kuva kuri 1 gushika ku 14. Tuzirikane mu bintu bitatu: ubwa mbere amagorwa y'umuntu, ubwa kabiri ukumanuka kw'Imana, ubwa gatatu urukiza rw'umuntu. Ingingo ya mbere rero, amagorwa y'umuntu. Umukama abwira Musa ati narabonye amagorwa y'abantu banje bari mu Misiri, kandi nabumvise bakoma induru imbere y'abakoresha, nivyo ndazi ububabare bwabo. Imana mu kuvuga ityo ibwiye Musa ikiri ku mutima. Hamwe umuntu afite umubabaro abwira umugenzi wiwe, kandi Imana uwo mubabaro ifise wavuye ku magorwa abantu barimwo mu Misiri. Ibyo barimwo Imana yarabibonye ngo narabonye, Imana yarabyumvise ngo nabumvise, Imana irabizi ndazi. None ibyo nabyo ni biki? Ayo magorwa barimwo ni nyabaki? Muyamenya neza musomye igitabo c'ihunguka kuva ku kigabane ca mbere gushika no ku ca kabiri. Ni ayo magorwa yanditsemo. Abasoma Bibiliya muri mwebwe barabizi, abatabizi mwomenya ko abanya Isirayeli bamanutse mu Misiri basuhutse bagiye bahunga inzara, hanyuma baragwirirayo, hanyuma abanyamisiri babagira baja, bakakoresha ibikorwa vy'akavuna masigo, ibikorwa vyo kubacumukuza no kubacuranguza. Kubera iki? Kugira ntibagwire. Musomye akarongo k'umunani mu kigabane ca mbere c'igitabo c'ihunguka handitse ngo muri irya minsi mu Misiri ihimye umwami atarazi Yozefu. Aho bakaba bahejeje kuvuga icyatumye bayabaja. Ngo acavuga ngo abwira abanyamisiri ngo murabona ko igihugu c'abahebreyi kigoma kigwira, ngo dufate ingingo rero tubabuze kugwira, kuko ahandi ho hamwe abansi bodutera bohava bifatanya nabo bakatugwanya bagaca bava mu gihugu. Ibi rero ndiko ndababwira cyo kimwe na bya bindi biri mu mvugo ncamugani. Ibi ntanguye kubabwira umumenye yuko ari ibyabaye, ni byabaye. Mbega icyatumye abahebreyi bacika baja mu Misiri n'igiki? Les historiens barabivuga neza, mugabo muri Bibiliya ntabyo bavuga neza, kuko muri Bibiliya ntiyigisha ibyabaye, itanga ubutumwa bw'Imana. Umukardinali umwe niwe yigeze kuvuga ngo la Bible ne nous raconte pas comment va le ciel, il nous dit comment on va au ciel. La Bible ne raconte pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Bibiliya ntiza kutubwira ingene mwijuru hivyura, niko twavuga ingene mwijuru hivyura, tubwira ingene tuja mwijuru. Nkako karongo kamwe gusa ngo muri irya minsi haje mu Misiri umwami atarazi Yozefu. Bibiliya ibihejeje kuvuga ibintu abandika ibyabaye ku isi bandika mu bitabo n'ibitabo. Navyo ni biki? Byagenze gute kugira ngo abahebreyi bagiye mu Misiri? Yozefu mwene ya Isirayeli yari umuntu mukuru cyane, akaba ari wabakira bakagira iteka n'icubahiro. Byagenze gute kugira ngo bababaja? L'histoire raconte
mu mwaka w'igihumbi n'amajana indwi na mirongo itanu imbere yuko Yezu Kristo aza ku isi, niho Yakobo n'abahungu biwe n'abagore babo n'abuzukuru bamanuka mu Misiri. Ico gihe Misiri ntiyatwagwa n'abanyamisiri, Misiri yatwagwa n'abaganwa b'aba Hyksos, nk'uku Uburundi bwahora butwagwa n'abazungu b'Ababirigi. Murategera, Misiri ntiyatwagwa n'abanyamisiri kama, yatwagwa n'abaganwa bitwa le Hyksos, bakomoka ku gishitsi kimwe n'Abahebureyi, kuko bose bakomoka ku gishitsi ca Sem muhungu wa Noe. Abo ba Hyksos bari binjiye mu Misiri buhoro buhoro par infiltration, baratinda baragwira, hanyuma baragwanya abanyamisiri kama, barabatembagaza, barakura ku ngoma, baca bariganzira igihugu. Barakiganza aho hari mu kinjana ca 18 imbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi. Barakiganza kuva muri ico kinjana ca 18 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'amajana 560 imbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi. Nukuvuga muharuye musanga harimo imyaka hafi 300 gutyo aribo batwara Misiri. Muri uyo mwaka rero w'igihumbi n'amajana 560 niho abanyamisiri kama biganzura aba Hyksos, kandi muca mutegera mbere igituma igihe Yozefu yari mu Misiri yahavuye adugagira kamugira umuntu mukuru cyane, nuko Misiri yatwagwa n'abavyara we, kuko nawe Yozefu akomoka kuri Semu. Ko abayahudi bose, abanisirayeli bose bava ku gishitsi ca Semu, babita Semite. Mu Kirundi sinzi ko twavuga ba Semiti. Abo ba Hyksos cyo kimwe nabo Bahebureyi bose bakomoka kuri Semu. Nukuvuga kugira ngo badugagize Yozefu amugira umuntu mukuru, nuko yari uwo mu karyango kabo. Uyu rero yanditse Bibiliya ahavuga ngo muri irya misi haje mu Misiri umwami atarazi Yozefu. Mu by'ukuri icyo gihe ibyo avuga, we wavuga ngo ntiyarazi Yozefu, mugabo ukuri historiquement nuko icyo gihe ariho haba mapinduzi. Misiri yariganzuye aba Hyksos, irabatembagaza, irabirukana, barahunga, acatwara rero abanyamisiri kama. Nuko byagenze muri 1560. Abahebureyi bobo ntibajanye nabo bavyara babo baba Hyksos, bagumye mu Misiri. Abanyamisiri bakaza barabakoresha rero ibikorwa byose abanyamisiri kama badashaka gukora. Abamaze kugenda amahanga barazi yuko les immigrés aribo baha ibikorwa byose abene gihugu badashaka gukora, kubera yuko les immigrés kuvuga abanyamahanga bahunze, usanga bobo bashobora gukora byose kuko ntaco bafise, ntafise iwabo, ntafise itongo, ntafise inzu, icyo umuhaye cyose aragikora. Ugiye Buraya nk'ubu usanga hariho ibikorwa bahabirabure gusa. Nk'abakobwa cyane cyane bakunda kubashira mu vyigwa by'ubuganga, abo bashyira mu vyigwa by'ubuganga bagaca bakoresha mu masaha yo mw'ijoro, abene gihugu bakaja kuryama nabo bagakora ijoro, abene gihugu bagakora ku murango. Muri Swede niho mperuka kuvyibonera. Muri Swede muri weekend abaswedwa ntibakora, baca haza gukora abanyamahanga, bahembwa menshi gose. Kabene gihugu weekend baja ku kiyaga kwiyanikira no kota akazuba. Aba immigré kuvuga abirabure bose bahungiye hariya, bamwe bahunze ingwano, abandi bahunze inzara, abandi bahunze ubukene, abandi bajanywe gusa no kugira ngo baronke amafaranga menshi, nibo baca bakora. Abahebureyi nabo bari mu Misiri bari bameze nka gutya, ibikorwa biruhisha vy'umuruho. Ico bataniye ko nabo barundi bari hanze nuko bo bakoreshwa ivyo bikorwa nk'abaja badahembwa, bakabaha gusa intica ntikize, kandi ntibashaka ko bava mu gihugu. Barabacunga ntibave mu gihugu kuko barakeneye abakozi babumba amatafari. Kira noneho abo Bahebureyi mwumva bari kuhava bajana he ko ata gihugu bari bafite? Imana yarabemereye igihugu mugabo ntirakiba. Noneho rero umwami atarazi Yozefu, nk'uko igitabo cy'ihunguka ikigabane ca mbere akarongo k'umunani kibivuga, mugabo no kuvuga umwami w'umunyamisiri atari yitayeho namba Abahebureyi. Abwira abanyamisiri, murabona ko Abahebureyi baguma bagwirirana, ingo dufata ingingo tubabuze kugwirirana, kuko hamwe abansi bodutera, abo bansi bavuga nabahe ku bwanyu, nabahe abansi bodutera ngo baba bifatanya nabo, nabahe abo bansi baba Hyksos. Ati
burya baba exose hamwe bogaruka aba babyara babo boca babafasha bakadutera bakatugwanya bakadutsinda aba exose bagasubira kwiganira igihugu cyacu. Ingo rero dufate ingingo zibereye tubabuze kugwira mu kubakoresha ibikorwa biruhije kugira ngo baruhe bahwere batahe abagabo bakitse intere batiyumvira ibyo kubyara bashika bahenuka gusa atakindi biyumvira, ariko nguko babakoresha niko barushizaho kugwira. Ubwa mbere Faraoni abona ntacyo bimaze kubakoresha akavuna amafiga ahubwo umenga babatumye kubyara, bati ubu rero naho acahamagara abagore bashinzwe kubyara ahagati, ubu rero ngira icyeko ndabahaye, umugore w'umuhebreyi wese azobyara umwana muzoca muraba igitsina ciwe akiri karabyara, mubonye ari umuhungu muce muryoza izosi, muce muvuga ko yabyaye icyapfuye, mugabo ari umukobwa mumureke akure. Murabyumvise? Turabyumvise. Aragenda mugabo abo bagore babyaza ntibabikora, batabikoze Faraoni aguma abona abana b'abahungu baguma bapfuka baruka acatuma ko babagore ni kuki mutakoze ibyo nababari, ni kuki mbona abahungu b'abahebreyi baguma bavuka baguma bakura. Nyakubahwa Faraoni, twebwe uratugirira imbabazi, si twebwe kuko abagore b'abahebreyi kazi ntibameze nk'abanyamisiri kazi, tugira ngo turacagiye kubyaza tugasanga yamusituye kera n'abagore b'ibikota ntibameze nk'abanyamisiri kazi, twe dusanga yamusituye umwana baryamanye ari ngaho. Faraoni ati n'ibyaba ari ibyo aca yandika rero itegeko mu gihugu cyose, umwana wese w'umuhebreyi w'umuhungu azovuka muzomuta mu ruzi Nili, abakobwa bonyene aba ari bo bakura. Iryo tegeko aca ritanga hose, kuva ubwo bica biratangura umugore wese w'umuhebreyi kazi abyaye umwana agasanga n'umuhungu yaca ajana mu ruzi agatayo, jana kuta mu ruzi, nuko byagenze ku buryo ata mwana w'umuhungu yasubiriye gukura, haciye haguma habariho yiteze ko abo bariho bazokura bagasaza hama bagahwera, hagasigara abagore gusa b'abahebreyi kazi bagaca babigwa n'abanyamisiri, gutyo umuryango wose w'abahebreyi ukaburaho. Ni itegeko rero murumva aba abanyahebreyi amagorwa barimwo nayo n'amagorwa y'ukwamba n'amagorwa y'uguturubikwa n'amagorwa y'uguhonywa n'itegeko ry'ihonyabwoko, niyo magorwa aho. Rero wongere ko ingene bakubitwa bariko barakora kubera ko bakorera ubusa, n'uwaruhuka agize ngo araruhuka gusa yaza yumva mu myoyo y'ikimoko gacapuza induru yo aya maboroga Imana ivuga yumva nayo yaguma duga ibukama. Ayo niyo magorwa barimwo. Camwiyumvira mwumviye nk'iryo tegeko rya Faraoni ryonyene ingene ryatuma abahebreyi mu makambi barimwo bamana gahinda, kuko nta mugore n'umwe yibungenga ngo agira akanyamuneza, ntiyashaka kugira akanyamuneza kuko ntawe ecography yari bwazi. Kimwe ati uyu mwana nibungenze kumbure nawa nibungengeye uruzi, kwibungenga amezi 9 witeze kujana mu ruzi, nta numwe yanezererwa nuko yibungenga. Wese yasaba Imana ese Imana yo mpanga asanga ari umukobwa, ku buryo umugore abyaye nta numwe yiraba umwana, batangurana kuraba igitsina cy'umwana basanze ari umukobwa, nta n'impundu batera, bari ruhutsa gusa turarokoze. Ari umuhungu nawe nararuhiye ubusa, nararuhiye uruzi, induru nukuvuga aho wumvise akaruru hose haba havutse umuhungu. Uko niko bari babaye, nta kanyamuneza rero bari bafise kubera ko hama induru iwabo. Ugiye guta umwana mu ruzi agahura n'abandi baje barareba bahejeje kumutayo. Ngayo amagorwa abahebreyi barimo. Ayo magorwa rero ni Imana yabonye, niyibwiye Musa ngo narabonye amagorwa y'abantu banje bari mu Misiri, nabumvise bakoma induru imbere y'ababakoresha, nivyo ndazi ububabare bwabo. Imana ivuze ngo ndazi ntimugire ngo nukumenyesha ubwenge, la connaissance muri Bible no kuvuga kwiyumvamo. Imana ndiyumvamwo ububabare bwabo. Nuko Imana rero y'Isirayeli imeze, nuko Imana yacu imeze, irabona, irumva, irazi, iramenya ibishikiye umuntu byose. Kandi ibi rero byashikiye bene Isirayeli
ni ikimenyetso cy'ibintu byose umuntu ashobora kubamwo, cy'amagorwa yose umuntu ashobora kubamwo, amahano yose umuntu ashobora kubamwo, bivuye ku gicumuro, bivuye kuko yankwa, bivuye kuko atotezwa, bivuye ku bubisha bw'abantu. Iyo umuntu ababara naho Imana ibabarana nawe. Nivyo ndazi ububabare bwawe. Imana ivuze nk'iryo jambo ngo nivyo ndazi ububabare bwawe. Imana ivuga ikiri ku mutima, ndiyumvamwo ububabare bwawe. Muribuka igihe Sawuli ariko aratoteza abakristo ko Yesu yamukubise hasi ati Sawuli, mbe Sawuli umpamiriki. Sawuli ati urindega Mukama, ati ni jewe Yesu w'i Nazareti uri kurahama. Nukuvuga muri abo bantu uri kurica ni jewe uri kurica, muri abo bantu uboha ni jewe uri kuraboha. Imana yarifatanije n'umuntu ku buryo ibishikiye umuntu biba biyishikiye, amagorwa y'umuntu irayiyumvamwo. Kandi rero ntiheza ngo Imana ije ngaho yitune butondere ngo none ga yemwe ngo nta kundi. Abandi bantu nuko bagira, uraza ukabamubwira amagorwa yose, isi yarabunzwe nta kundi, none turi bugire gute? Reka twitune butondere. Imana yose uko nico gituma umuntu ari magorwa akiyumvira ngo Imana yaramuhevye. Imana birayishavuza gose, kuko Imana na rimwe mu magorwa umuntu harimwo Imana ireka gukora. Imana irakora, gusa abantu hari igihe batabona igiciro kirakora, ariko Imana iguma ikora kugira ngo ikure abantu bayo mu misi. Naho abo bantu ari bo baba bijanyeyo, Imana ishaka kubakurayo. Mu gitabo ca Isaya ikigabane ca 40 niho Imana yatumye ija kubwira bene Israeli ngo ni kuki uvuga gutya ga Yakobo we, Israeli we, ni kuki wemeza ayo majambo ngo inzira yanje irahishijwe Imana, ngo kandi Imana ntibaba ibyanje? Ni kuki uvuga ayo majambo? Mu kigabane ca 49 nahago mbega ngo wahabanyaho umuvyeyi yibagira umwana ufite ku bibero, ntiyitwarika uwo yibarutse. Imana iki ndagarutse. Naho byoshika umugore akabyibagira, jewe mukaba Imana yawe sinzokwigera nkwibagira. Ehera izina ryawe naryanditse mu kiganza canje. Je grave kwandika ntibikwiye byonyene. Grave ni nkuko wozana ibuye ukandika mu izina, ntirifudika. Ufashe apana kwandikisha ikaramu, ugatobora ibuye ukandika mu izina. Eraba je grave, izina ryawe naricafye mu kiganza canje, kandi impome zawe zama imbere y'inyonga zanje. Tes remparts sont constamment devant mes yeux. Ni kuki uvuga gutya ga Yakobo we, Israeli, ni kuki wemeza aya majambo ngo inzira yanjye irahishijwe Imana, ngo Mukama ntitwaritse ibyanje? Nta na rimwe Imana ishobora kwibagira amagorwa umuntu arimwo cyangwa ngo yirabire hirya. Imana irabona, irumva. Narabonye amagorwa y'abantu banje bari mu Misiri, nabumvise bakoma induru imbere y'abakoresha, nivyo ndazi ububabare bwabo. Ibyo ushobora kubamo rero byose Imana irabizi. Niyo uboroze honyene uri mu cumba uri wenyine ngo musongura, Imana ako kaboroga Imana irakumva. Nabumvise bakoma induru. Abantu ntibakunda kwemera ko Imana ibumva. Eka mbere hari abiyumvira ko ibumva iyo bayihamagaye gusa, naho nyene basemereye gose. Mbere niwashaka hari abiyumvira ko kugira Imana yumve ari gusemerera gose, bakamoka ariho yumva. Abene Israeli Imana yagiye arabumvisha ko ari Imana ibari hafi ibumva, ku buryo rimwe yatuma abahanuzi kubabwira ibintu bagahora bavuga bagatangara. Umunsi umwe Imana yatumye Marakiya kubwira abene Israeli ngo amajambo muvuga aransesereza. Ngo amajambo tuvuga naya, nimwiga muravuga ngo gukorera Umukama no kutamukorera nico kimwe, ngo mbona n'abamuhigisha ngo bibereye hataco binone. Memereza arrogant sentir, baratangara. Hamwe twavyivuganira rero burya Imana yaravyumva. Ituma Ezekiel kubabwira ngo mwirirwa muravuga ngo Umukama agira ibitumvikana. Nukuvuga bararaba ingene umuntu w'umubisha asabye ikigongo Imana ikimugira ikigongo kamuhezagira. Umuntu w'intungane nawe akaba umubisha akagesera, ngo basha ngaho vrema Imana Umukama agira ibitumvikana, bakagira ngo bariko baravyivuganira bonyene. Bakaza bumuhanuza kubabwira ngo mwirirwa muravuga ngo Umukama agira ibitumvikana, ngo mbega ni jewe
mfise inzira zigoramye ubwo si mwebwe none umubisha ahevye gucumura akihana akaba intungane ntakwiye gupfa azoba intungane nayo ihevye gukora ubutungane ikaba umubisha so ivyo bintu birumvikana mugabo bobo bagumabwa nk'umukama agira bitumvikana baza bumva umukama tumuhanuzi ko bibabwiye gushika n'umunsi Ezekiel aza kubabwira ngo ngiri yazwa n'umukama baratega amatwi sinze nsubire kumva muciye umugani muri Israeli umugani uyu ngo mwirirwa muravuga ngo abavyeyi bacu bariye imizabibu y'ibiturumbwe none amenyo yacu niyo yaboze nos pères ont mangé des raisins verts et c'est nous les enfants qui avons les dents agasi sinzi nsubire kumvuga mugani muca muri baratangaye n'akagane twiciriye nako nyene Imana yarakumva nta kintu na kimwe Imana kiyisoba cyose irumva nta na kimwe nico gituma amajambo yose abantu bavugana habibaza ko Imana bayisiga mu isengero bahejeje gusenga bakayikebanwa nakagaro ka Yesu turike bantu mugabo Imana umuntu baragumana byose irumva iri jambo rero ngo narabonye numvise ndazi mumenye ko Imana yashatse gutanga akaranga kayo ko atana kimwe gishikira umuntu itabona itumva itamenya ngayo rero amagorwa ya bene Israeli ayo magorwa amenyesha amagorwa umuntu wari wose ashobora kubamwo y'ubwoko bwose kandi Imana irayamenya irayabona irumva iriyumvamo ingingo ya kabiri ukumanuka kw'Imana namanutse ngo ndabakure mu vyara vy'abanyamisiri ndabavane muri ico gihugu ndabadugane mu gihugu ciza kandi cagutse mu gihugu gitemba amata n'ubuki Imana imaze kubona amagorwa y'abantu bayo yaciye igira umugambi wo kuza kubabohora no kubakura muri ako kaga kugira ngo ibadugane uwo mugambi wararangutse kubiboneka politikima mu mwaka w'1250 niho Imana yabikora ushaka aragenda mu Misiri asabereza nale pharaonique arabe mu mwaka w'1250 niho bene Israeli bavayo hari hatwara pharaoni yitwa Ramses II niho Imana yakura bene Israeli mu Misiri irabadugana gushika mu gihugu yari yararaganiye Ibrahimu n'uruvyaro rwiwe kuzobaha muri ico gikorwa Imana yakoze yareretse koko igihugu cayo ko ari Imana imanuka gukiza umuntu yaramanutse koko mu Misiri kugira ngo igendane n'abantu bayo ibakure mu buja ibajane aho yabageneye yonyene mwasoma mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 4 ica 5 ica 6 icindwi icumunani icicenda icicumi n'icicumi na rimwe gushika ku kigabane c'icumi na kabiri bavugamwo ibintu Imana yagiye irakora
kugira ngo igondoze Farawoni yemere ko bene Israeli baduga gushika mu gihugu c'isezerano bakava muri ubwo buce. Farawoni yarinze kugondozwa, ahandi ho ntiyari kurekura iyo main d'oeuvre gratuite, abo bakozi kora ataco bahembwa bave muri ico gihugu. Ngo inkingi y'igicu niyo yabaje imbere, ku murango kikaba igicu kibakingira izuba, mw'ijoro kigacika umuyaga nkuba kikabamurikira, ku buryo bobo bibera ahantu bafite electricité divine kandi ntibariha na Regidezo ntaco bavugana. Ariko ibyo byose byari ikimenyetso n'integuro itumenyesha ukumanuka kw'Imana kurengeye uko kumanuka mu gihugu ca Misiri. Ukumanuka kw'Imana ije gukura umuntu mu buja bwa Shetani bubi gusumba ubuja bwa Farawoni. Ukumanuka kw'Imana gukura umuntu mu gicumuro no mu rupfu, iyo Mana nayo yamanutse muri Yezu Kristu, Imana muntu, Emmanuel, Imana kumwe natwe. Muri Yezu Kristu Imana yaramanutse koko kugira ngo ibohore umuntu, idugana umuntu mu gihugu gitemba amata n'ubuki, nukuvuga iruhande y'Imana. Ariko ibyo ntibyashoboka Imana itamanutse. Iri jambo mvuze ko Imana yamanutse muvyumve neza, si jambo risanzwe, kuko mu vy'Imana amajambo dukoresha mu mvugo isanzwe nta amajambo asanzwe n'amajambo akomeye. Kuko Imana ivuze ngo namanutse, nimwiyumvire ngo nukumanuka nk'uko wova hariya ibuhonga umanutse aho Bujumbura. Iri jambo kumanuka ni vyiza ko mutegera iyo riva niyo rishika. Wewe uba mu nzu irimwo amatara n'amazi, woba mu nzu irimwo amatara n'amazi n'ivyangombwa byose biri mu nzu, ukahava ukagenda kuba ahantu hitwa ku Rusarenda. Ku Rusarenda abatahazi n'ahantu mu kibira, ukaja kubana n'umutwa afise y'akazu k'ivyatsi. Mwijoro inyenyeri uraziharura, imvura iguye utipfutse urukaratasi urabora, kandi aho nyene uryamye ku kirago wipfutse ikirago n'imbaragasa zirakudigadiga. Aho nyene uryama niho hari salo, hakaba n'icumba cyo kuryamamwo. Yego, mu guteka uteka mu rujo, mu kurya ukarira mu rujo, aho nyene ukabana n'uyo mutwa atakindi kikuzanye atari kugira ngo umusirimure. Aho ni wowe wamanutse. Uvuze uti namanutse, wowe uvuze ukuri. Wowe wibera mu nzu irimwo amatara n'amazi n'isima n'igitanda ciza ca Rosol kiriko ni matera ya Dodoma, ukipfuka ndi mu binyana, ukarya akushaka ku munsi ku meza, ukajya kubana n'uyo mutwa wo ku Rusarenda. Uvuze ngo namanutse, wowe uvugishije ukuri waramanutse. Kubona rero iyo Yezu yavuye akaza akavukira i Betelehemu aho inka zirira. Ubwa mbere bwobwo yari umuntu abamarayika bose baza barapfukamira, yikwije ubunahazwa, yigira umuntu, kandi umuntu w'akayoya. Avukira aho inka zirira, zikorera n'ivyangombwa byose inka zisanzwe zikora. Avukira ngaho, akurira i Nazareti. Natanayeli avuga ngo nta ciza cohava, akura ari nk'umuntu akora ibikorwa by'umuruho, kwikorera ibiti byo kubaza. Amaze gutangura kwigisha naho akamara agenda, nta n'ikinga yari afise, nta n'ipikipiki y'ibiti. Izuba ryatse ryaramuturira, imvura iguye yaramunyagira, inzara, inyota, uburuhe. Uyo muntu ntiyamanutse. Iri jambo ngo namanutse ni iby'ukuri, kandi aho rero yazanywe n'iki? Yazanywe no gukura umuntu mu buja no kumudugana, kugira ngo amubohore kandi amudugane. Nico cyamuzanye. Igihe nawe wabigirira umutwe wo ku Rusarenda atakindi kikujanye atari ukumusirimura ngo umugire umuntu, woba wamanutse. Yesu yamanukanwe n'ico kugira ngo tuba bidegemvye, turonke iteka ry'ubuntu kandi twidegemvye, kugira ngo umuntu ave mu gicumuro yarimwo, ave mu buja yarimwo. Byari ngombwa ko Imana imanuka, ikamanuka ikigira umuntu, ikaba mu bukene, ikaba mu ntege nke i Betelehemu,
byabaye ngombwa ko Imana imanuka nayo ikankwa. Murazi ko Yezu yanswe gushika hahigwa ngo yicwe akiri umwana. Yahizwe n'uwitwa nde? Herodi. Yaramuhize ngo amwice akiri umwana. Yaramanutse rero mu gwanko. Yezu ntiyamanutse gusa mu bukene no mu ntege nke i Betelehemu, yaramanutse no mu gwanko no mu guhigwa buhongo, atana kimwe yakoze kugira ngo abohore umuntu. Yaramanutse mu muruho no mu bikorwa bya misi yose bituma umuntu aruha agatama akabira kuya, yarabimanutsemwo. Uwo wese arimo akora akazi canke ibikorwa biruhisha by'umuruho niki amenye ko Yezu yabimanutsemwo kugira ngo uyo muntu abohoka agatima kubuja kandi akiruruke. Byabaye ngombwa ko Imana imanuka mu buruhe bwo kwigisha misi yose. Kandi aho nyene Yezu yigisha, we yabwira ishengero riva ngaha na hariya kw'isoko. Kandi aho nyene ntihari bwaza sonorization. Abahinga batora sonorization bari baracerewe, akabwizwa kuvuga, ngira ngo hagera ku mugoroba yasaraye kubera kubwira abantu isinzi sans sonorisation, mugabo agasemerera. Hari igihe batubwira ko yasemereye ngo umunsi umwe mu gisengero Yezu arasemerera ngo uwunyotewe nanyegere, ngo arasemerera kugira ngo bamwumve ategeza gusemerera nta sonorisation. Imana byabaye ngombwa ko imanuka. Si ibyo gusa, Yezu yaramanutse mu ububabare bwose umuntu ashobora kumanukamo, gukubitwa bwa nzoka, kwambika urugori rw'amahwa, yarabimanutsemwo. Aramanuka no mu kuzimu, arapfa, barahamba, aramanuka mu bapfuye kugira ngo abohore umuntu kandi amudugane. Iri jambo ngo namanutse, Imana yariranguye ku buryo bwuzuye muri Yezu Kristo. Nico gituma mubona Yezu Kristo no munsi nk'uko wanzumvise avuga ngo sinaje gukura inyigisho z'abahanuzi, naje nyabuna kuzishitsa, kuko ijuru n'isi bikiriho nta n'akadome nta n'akarongo kazovamwo, byose bitaranguwe nande nawe nyene, bitaranguwe nande nawe we na jewe. Yezu yarabiranguye byose. Iri jambo ngo namanutse yararikoze. Yaramanutse gushika ni kuzimu kubera umuntu, kugira ngo yerekane ko Imana yakunze umuntu ikamukurikirana gushika no mu kuzimu. Uyu munsi Imana irabandanya kumanuka mu Karisiya kugira ngo umuntu akiri igicumuro
yongera aronka ubuzima. Nico gituma imbere yo kwakira Yesu tuvuga ngo Mukama ntibinkwiye ko uza mu mutima wanje, kakuba ijambo na rimwe umutima wanje ucukira, aca aramanuka kandi nta kindi kimumanukana iwawe atari kugukiza no kugukiruruza kugira ngo akudugane. Imana rero iramanuka n'uyu munsi, irabandanya kumanuka, yafashe ingingo y'ukumanuka, iramanuka no mu mutima wanje, iramanuka no mu ndwara zanje, iramanuka no mu ntege nke zanje, iramanuka kugira ngo imbohore kandi nkirurutse. Uku kudugana naho icyambere ni ugutegera ko ari iteka Imana itera umuntu. Ni by'ukuri wewe wa muntu we uvuye muri iyo nzu y'amatara n'amazi ukagenda kubana n'uwo mutwe wo ku rusarenda, ukubana nawe byonyine biba bimudugije, sibyo? Kubana nawe honyine biba bimudugije. Ego kuko umuntu mukuru aje iwawe abamanutse nawe akaba akudugije. Akuduza gute? Mu kuguha iteka, mu kugusangiza ku iteka ry'iwe. Yesu rero mu kumanuka iwacu mu bantu, ukuza kubana natwe byonyine byarahaye iteka umuntu. Kuva jambo w'Imana yigize umuntu akabana natwe, umuntu yaciye aronka iteka atarafite, kuko Imana n'umuntu bacitse umwe. Ubu ndi umwana w'Imana, ubu uri umwana w'Imana kuko jambo yigize umuntu. Iyo jambo atigira umuntu nta numwe aba ari umwana w'Imana. Mugabo kwigira umuntu kwiwe kwatumye jewe muntu nsangira kamere y'Imana, kuko Imana yashatse gusangira kamere nanje. Nuko ibintu bimeze. Iryo teka likazorangukira umunsi Imana izondugana mu ijuru, kuko mu ijuru niho nzoba naduze nyakuduga. Yesu yavuze ngo ndagiye nze mpeze ngaruka kubajana kugira ngo aho ndi haba ariho muba namwe. Niwo mugambi. Namanutse ngo mbadugane. Uzoranguka byiza by'abantu umunsi Imana izondugana mu ijuru. Ijuru ririho mw'abantu, ijuru ririho. Ntihagire uwiyumvira kuguma araba iby'isi gusa ngo aguma acuritse umutwe ku isi. Hariho ijuru, turindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Hariho ubuhirwe budahera mu ijuru, nibwo twagenewe. Yesu yamanutse ku isi ngo adukure mu byara bya Farahoni, ku buryo Shetani idasubira kutugira kubasha na butoyi. Ndagenze mpeze ngaruka kubajyana, kandi nk'ubagumaza gutora, hari naho nk'ubu muri ijoro nyine yoza gutora umwe muri mwebwe canke jewe. Pawulo niwe yabwira we yandikiye ngo jewe ku bwanje nashaka kwigira kwibanira na Yesu Kristo, mugabo ndabaravye mwebwe icihutirwa ni ukuba kumwe namwe. Kubera mwebwe mbona icihutirwa ari ukuba ndagumya ngaha kugira ngo ko mwebwe ntaho murashika nanje nk'ubu hamwe Yesu yontwara ntaraheze amapfungu. Hariho n'abaje barondera nzebo haba baca basubira inyuma kandi bari bamaze gutangura kuduga. Mugabo Mukama akora ibitunganye yoba ziciza kirimo. Yesu rero azaraza gutora abantu, azaraza kubatora. Umwe wese arabize umunsi wiwe. Ntihagire umuntu muri mwebwe abaho nk'uko abantu batemera babaho, akabaho atiteze namba kugenda. Ama witeguriye kugenda, ni waba witeguriye kugenda, kuko ntuzi umunsi, ntuzi n'isaha. Ndagiye nzemeze ngaruka kubajana, bazogaruka kukujana, kandi uwo munsi wawe ugeze tegeza kugenda. Ni byiza rero kumwe we muri mwebwe abarakira mu buzima bwiwe urupfu rwiwe ukabura gwakira, kugira ngo umunsi ruzoshika ntucute ubwoko, tanga urubura gwakira. Kandi umuntu yabohotse kuri iyi si niwamaze kwakira urupfu rwiwe. Umaze kwakira urupfu rwawe uca utangura kubohoka. Shumera nka wa musore niba Yesu yashatse ko mpfu no munsi ndapfa, mugabo atabishatse ntacungira. Murumva nk'uyu urupfu yaramaze kugwakira, arazi ko umunsi Yesu yabishatse kumugotora ari godoka aca godoka. Namwe ntihagire umuntu muri mwebwe yobaho yiyibagiza urupfu. Reka kwiyibagiza urupfu, kuko nugwi wawe. Jewe ndafise ugwi wanje, nawe urupfu rwawe ntuzorusimba. Niwagwibagiza upfume basuzuraremba kakaririmbo abarundi bazaririmba, twese tuzopfa ntawe uzorusimba, tuzopfa. Hapfa abantu bose, hapfa beza n'ababi, ibiremwa byose bizopfa.
sokoza amasunzu utegura uhanika yamara wibuke kuzopfa indwara igufashe utegura umutima kumbure hari naho wopfa kirazira kwiyibagiza urupfu sokoza amasunzu tegura uhanika ambara ijinisi kubiteko na karuvati n'ikoti mugabo wame wibuka uzopfa nakwiyibagiza urupfu rw'iwanje naramaze kugwakira umunsi wago uriho ntawonzi igikuru niki ndazi ko ruzoza nico gituma umuntu anteye ubwoba ngo ndakwica ngira ni haba hageze mugabo hataragera oyi nukuvuga Imana niyo aba yarekuye itarekuye oyi acungira urupfu ni irembo Imana yashatse kuducira kugira tuyishikire ubu Imana yarugize irembo kuva Yezu Kristo apfuye kera Yezu Kristo atarapfa urupfu rwari ruteye ubwoba rwose mugabo umaze kumenya Yezu Kristo ukamenya ko yapfuye hanyuma akazuka urupfu ntirusubira kuba ikintu kigutera ubwoba kuko uzi yuko ari irembo ucamwo ribabaje nibyo mugabo winjira mu buzima kandi n'ubuhigo budahera iyo witeguye neza nicyo gituma ushaka gutekana imbere y'urupfu yihatira guhorana umutima witeguriye kubonana n'Imana nguko ukumanuka kw'Imana kugira ngo tudugane ingingo ya gatatu urukiza rwa muntu ruri mu kubana n'Imana ubuzima bwiwe bwose ivy'Imana yagiriye bene Israeli muri kahise byabura kandi byategura urwo rukiza rwuzuye kandi rwamaho nabwo surundi nukubana n'Imana ubuzima bwose ibintu byose mubona turangura ubu mu masabamana ibyo turangura byose ibisabisho byose tuvuga ibikorwa byiza dukora imisa zose zisomwa nta yindi ntumbero bifise atari kudutegurira gushikaho no kuvuga kubana n'Imana amasakaramentu yose ibisabisho byose byagenewe kuba imfashanyo gusa y'urugendo turimwo rutujana mu bwami bw'ijuru muri ubwo buzima bw'amaho aribwo bwami bw'ijuru ubwo nibwo rukiza rw'umuntu urukiza rwa muntu n'ubuzima budahera mw'ijuru ndorereye izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira ubwo rukiza tuzorushikira tumaze kuzuka mu bapfuye Kristo yarapfuye arazuka kugira ngo abari wab'imfura y'abazima n'abapfuye yaratweretse mu kwigira umuntu mu kubabara no mu gupfa no mu kuzuka kwiwe hanyuma yurira mu ijuru yicara iburyo bwa Se kugira ngo atwereke ko natwe ari aho dutegerezwa guca kandi ari aho tuzohereza ibyo si amajambo si ibyumviro gusa ni impamo ndoreye ubuhigwe bw'ijuru ni impamo muri iyi myaka rero abantu benshi n'amareta n'imigwi y'abantu bagomba kuducurika imitima ngo ntiduhange ijuru ni byiza ko tutemera ko ari uducurika
imitima, twige guhanga ijuru, tumenye ko tujya mu ijuru. Twebwe iwacu ni mu ijuru, niko Pawulo avuga mu ibaruwa yandikiye Abakolosi. Iwacu ni mu ijuru. Nicyo gituma umukristo atemera ko hari umucuri ku mutima ngo acurame mu vy'isi gusa. Niwabyibagira urapfuma uzuragenda kuraba aho batunze inkoko iziranwa amazi, inyoye dukeyi cikengurukira Imana ihanga ijuru. Intutundi ihanga ijuru. Niko umukristo akwiye kumera. Akantu kose akoze ahanga ijuru, akandi akoze ahanga ijuru, kuko iwacu ni mu ijuru. Nico gituma umukristo ngaha ku isi atawuba kimugira umuja, kuko kugira umuntu akugira umuja nuko atacuba witeze. Ubuzima bwawe ubona ko bugarukira ngaha ku isi gusa, ku buryo ibintu byose ngaha ku isi ubikora kugira ngo buragumya aha ku isi. Abatemera niko babayeho, kugira baragumya aha ku isi, kugira ngo barye byinshi, batunge byinshi, banywe byinshi, bambare byinshi. Ariko uwurindiriye ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo aza kumutora kugira ngo amujane ahari nawe haba ari haba, ntacuri ku mutima n'ibyisi, ntahumwa amaso n'ibyisi, kuko yamazi ahari ikintu gihambaye ahariho. Iri jambo rero ngo namanutse ngo ndabakure mu vyara vya Faraoni ndabadugane, ni jambo ritegeza kuranguka mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Yezu yamanutse kutubohora ubuja bwose. Kirazira ko hari umuntu akugira umuja, kirazira ko hari umuntu akujakaza ngo gukoresha idashatse, kirazira ko hari umuntu kugira ngo uburarya uradundega, kirazira ko hari umuntu akugira umuja. Yezu yaramanutse gushika no mu rupfu kugira ngo akugire uwidegembya, agusubiza iteka kandi akudugane iwe. Abatemera barashobora kuba baja, uwemera Yezu Kristo ntaba kibaye umuja, kuko mwana aca mugira uwidegembya nawe agacika uwidegembya mukuri. Tugire Kristo.